uzohabura byinshi ushaka kumenya bene ntare iyo ariyo, ndetse uno munsi si wa mwaka waruheze, uno munsi harimo n'ikindi gisata cyitwa Madere Fashion. Iyo Madere Fashion irabafasha kubambika, ora impuzu bambaye zakozwe n'iyo Madere Fashion. Urumva ni gisata gihurikiye muri bene ntare. Bene ntare bakora ibintu byinshi bitandukanye, bene ntare baragira dekoro, barashona, urumva bakora ibintu bitandukanye, basize hamwe ugwaruka rw'Uburundi. none nk'aka kana gatoya cyane mbona kanyiri icubahiro murashobora kukigisha gute gushikaho ibintu nk'ivyo kabishobora? Aka karakerebutse ntukabona uku nikajya ko hirya kariya karakerebutse cyane gose. Yego aka nukuri ebana mu gutambuka karatambuka, ubona yuko kagira kuri memeritme, ubona yuko kagira kuri memeritme n'abandi batambuka neza cyane. Igitangaza uravye ingene kangana mugo ukabona ukungene kariko karatambuka ku ntambwe imwe n'abandi. Bene ntare ngo waka gose ndibona nabi, ubona ko uno mwaka bitabiriye ibicurangisho byabo siko byahora bigenda, baba bavugira imbaraga bitabiriye ibicurangisho byabo kugira ngo baryoshye ibirori kanya, baraba bashyira imbere yanyu kugira ngo baryoshye ibirori by'uno munsi. Isaka ryo kumenya igihugu, isaka ryo kwigishwa iby'igihugu, isaka ryo kugira icyo bazotera muri kazoza k'igihugu. Aba rero barigishwa gukunda igihugu, barigishwa igihugu icyo aricyo n'icyo babwirizwa gukora mu gihugu kugira ngo bahagire ikibanza, bahagire ijambo. Aba rero n'urwaruka tubona ko mu myaka iri imbere rufise icyo bizotera mu buzima bwose bw'igihugu, harimo ibyo kwivuna abansi, harimo ibyo gucungera umutekano. Mbere y'ugiyewe hari umwana wo kwiseriye icyo nokumenyesha kandi mon colonel nuko burya jewe aho ugenda kuko nazo kama polisi azogiye twese zigenda nabo tuzizeho umuntu ashobora kugira itaterera afasha abandi, ugende ufise umutekano w'umutima, ugende ufise Imana. Rero aba bazogusubira n'ibyo kandi birazigera cyane kuko uko bukeye uko mucasho iya ibintu batera imbere kandi n'abantu bakagenda babisa abandi. Ibyo niko bimeze, ntawushobora kubihindura. Tubwirizwa kubyishimira kandi tugafasha abandi gutera imbere, ntitugire ingeso tugomba kugirira abandi ntibagire aho bagera, ahubwo tukabafasha kugira ngo bagire icyo bavamo, icyo bimarira. nabivuze yuko bivugiriza umuziki bonyene kuko ubu barateye imbere ugereranije n'umwaka uheze. Umwaka uheze barenda kubikorerwa n'abantu, ubu nibo babyikorera bonyene. Murabona yuko ari abana urwaruka rushajije cyane kuva ku kirenge gushika ku mushatsi. Murabona abanje umugwi w'utwana dutoya rufise n'amabendera abiri y'igihugu, nicyo tubanje kugenda imbere y'abandi. Mumbure turafise ubutumwa budasanzwe
tujyanye hariya imbere y'abakuru babo. Turaramukije twatwana, turaramukije nyenicubahiro mukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wiwe. Ndabona undi mugwi ugira kabiri uje imbere y'abakuru, nabo nyene bashajije nk'abambere, bafise n'amabendera atandatu y'igihugu. Hano rero turi kumwe n'userukira bene ntare, nagira ngo rero ndamuha ijambo kugira ngo asigure ibyabo kundusha kuko niwe yabinonosoye. Ijambo ni ryashyizwe ahantu ndabona yambaye ingofero imwe imeze nk'abakinnyi bita ba Site na Siriti, dusigurire ibyo ari byo. Bibaye cyane bene ntare yabazaniye ibintu bishyashya. Iyo ni orchestre y'abavuza umuziki ba bene ntare. Musanzwe mumenyereye yuko bino bintu biri mu gisirikare gusa, ariko bene ntare yabonye yuko nayo harimo abashaka kwinjira mu nzego z'igipolisi ndetse n'igisirikare, bacavuga ati reka natwe tugire icyo tuberetse ababyeyi bacu ndetse tugire n'icyo tweretse Uburundi yuko bene ntare dushoboye. Abashaka gucinjira uravuze ko barimo kandi benshi cyane, abona harimo n'imiyabaga ikiri mitoya. Yego uti rero reka tube tukirunguruke. Urabona yuko ubunye batanguye aha baje, rero ejo cyangwa hirya y'ejo turashobora kubarungikira bamwe muri bo. Turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Tukibandanya, iyo ni orchestre igomba ibanze ipresente ibintu byabo, kuko twavuga yuko ni rya mbere dukoresheje bino byuma. Murabona yuko bakata neza cyane, kandi no kuri uno munsi bakaba baberewe. Hasigira ubundi mugwi ugira gatatu, nawe nyene urafise komandema abawurongoye, urafise uwuri imbere umusefu wabo barongoye atambuka neza cyane. Uno mugwi mbona umenga n'umugwi udasanzwe. Je ndabonamwo abana babigeme, bajya abana kumenga si abana ushaka kumenya abariho. Uyu mugwi urimo abana batandukanye kuko n'abana bose b'igihugu, ndetse nabo bana ba excellence barashoboye kuza kwifatikanya na bene ntare kugira ngo berekane yuko nabo ari abakozi mu bandi. Bariya niba n'abana ba nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Amashyi menshi ku bana ba nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Murabona ko batatinye izuba, batagumye hahandi heza cyane h'abakuru, baje kwifatanya n'abandi baremera akazuba kugira ngo baryoshe ibirori ngaho. Rwanda abakozi none nk'ubu wo kubaza ati bene ntare ni bande wosigura gute? Dusigurire neza. Bene ntare ni sosiyete ihurikiye mu rwaruka rutandukanye, kuko bene ntare ikora byinshi. Ushaka kumenya bene ntare iyo ariyo, ndetse uno munsi si wa mwaka waruheze, uno munsi harimo n'ikindi gisata cyitwa Madere Fashion. Iyo Madere Fashion irabafasha kubambika. Ora impuzu bambaye zakozwe n'iyo Madere Fashion. Urumva ni gisata gihurikiye muri bene ntare. Bene ntare bakora ibintu byinshi bitandukanye. Bene ntare baragira dekoro, barashona, urumva bakora ibintu bitandukanye, basize hamwe urwaruka rw'Uburundi. None nk'aka kana gatoya cyane mbona ka nyenicubahiro murashobora kukigisha gute gushikaho ibintu nk'ivyo kabishobora? Aka karakerebutse ntukabona uku nikajya ko hirya kari